Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba televiziyo Renaissance nongera ndabayikaze muri ano makuru turi ku munsi wa kane igenekezo rya 18 ruheshi umwaka wa 2020 ingingo nkuru ziyagize ibirori byo kwimika umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye vyabaye uyu munsi kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega umugwa mukuru wa politike. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasubiye kwemeza ko azobandanya imigambi y'uwasubiriye Petero Nkurunziza aranahamagarira abarundi kwiyunga no kwima amatwi abakoroni batigeze bashaka umutekano mu gihugu. Evariste Ndayishimiye ngo ntaca azohindura mu vya politike mu Burundi ngo ahubwo azobandanya ashira imbere imigambi n'inyungu z'umugambwe CNDD-FDD bishikirizwa na Sebastien Misago aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe ASAP murabikurikira muri ano makuru ikaze mu idonido y'ano makuru. Ndasuye kwa ikaze muri ano makuru mwijambo giwahejeje kwimikwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi kwiyunga na cane bakima matwi abakoroni batigeze bashaka ko igihugu gitekana ku barundi bamwe bahunze igihugu afata nk'ibipfamutima abahamagarira kutabandanya kurondera gucafuza igihugu akaba yasubiye kwemanga ko azobandanya imigambi yasizwe na Petero Nkurunziza. Iyi myaka 15 umugambwe CNDD-FDD umaze uramutse Burundi yaratumye tumenya ukuri twari kwihishije mu magume yagiye arashikira Burundi. Iyi myaka 15 niyo yatweretse ko tukiri mu gasuzuguro k'umukoroni. Ibyo bikaba byagaragaye mu 2015 aho ibipfamutima by'abarundi byaja kumohi abakavantara bagashaka kwisamburira ko kandi atari intege. Dufatiye ku ndero imico n'akaranga byaranze igihugu cyacu. Intwari bereye ihera mu gushinga leta mbere. Leta mbere nayo ikaba ihera kuri se barundi akunda abana b'igihugu bose amenya ikibiriza n'ikibaraza nabo bakamwubaha bakongera bakamusonera. Gushingiye leta mbere rero nico nje gukora nk'uko ibwirizwa shingiro ribintegereza. Nzobona ko Uburundi bwikukiye koko igihe umurundi wese azoba yumva mu mutima w'igihugu cyacu ari ntabonye. Ega turacafise abarundi bacibaza ko igihugu cy'Uburundi ari cantantege gishobora kuvogerwa n'uwari we wese. Nagira abo ndabamenyeshe ko niba hakiri abagaye Burundi ibizigizigi n'ibihere abo babakigaye Burundi hariho umugani abarundi bazi kandi baciye babiregarega bigumye n'urya nyene abibaza yuko Burundi bwitaha nibatetse bate kuko abarundi twese turi ingabo zo kurwanira igihugu cyacu. Hari n'abandi barundi bitwaza ngo no kurondera ijambo n'igihagararo ariko dusesanguye neza twasanze ari kugira bahagararire umukoroni mu gihugu cyacu. Abo muzobabona ni bamwe iyo bibananiye gutoba baca bihindura iwabo baba batumye abo bose twaramaze kubabona. Muri ivyo birori byo kwimika umukuru w'igihugu mushasha abategetsi batari bake bari bavyitavye. Denise Bucumi umutambukanyi w'uwahora ari umukuru w'igihugu hamwe na Gatongwasa icegera ca mbere c'uburongo y'inama nshinga mateka bakaba batabonetse muri ivyo birori. Ikindi nuko gusiga kanya mu bibanza hagati y'abaraho mu ntumbero yo kwikingirikiza corona bitakunze nkuko vyari vyasabwe n'abari mu itunganywa ry'ugo rubanza. Tubibaze Bertrand Ngendakuriyo. Mu bategetsi bari bitavye ugo rubanza harimo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo, icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr Joseph Butore, abarongoye inama nshinga amateka na nkenguza amateka by'u Burundi, umuhuza w'abarundi n'abashikiranganje batandukanye. Abahiganywe mu matora na Evariste Ndayishimiye bari bitavye ugo rubanza havuyemo Agatongwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka. Mu baserukiye ibihugu vyabo hari abavuye mu gihugu ca Tanzania cyaserukiwe n'icegera c'umukuru w'ico gihugu John Pombe Magufuli baherekejwe n'uwahoze ararongoye ico gihugu Jakaya Mrisho Kikwete. Ibindi bihugu bigenzi by'u Burundi nka Egypte, Kenya, Guinea Equatoriale, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Gabon vyari vyarungitse intumwa. Denise Bucumi umukenyezi y'umuhisi Petero Nkurunziza yahora arongoye igihugu gushika no munsi ataravuga akaba atari yitavye ugo rubanza. Abasenyeri Katolika 8 bagize inama nkuru y'abepiskopi nabo bari bitavye ivyo birori byo kwimika umukuru w'igihugu mushasha. Abatumire muri rusangi bakaba bari bambaye imyambaro ishonywe mu gitenge cyagenewe ugo rubanza, eka n'intara zose z'u Burundi zikaba zari zaserukiwe muri ugo rubanza zateguriwe n'ikibanza.
ku bwinjiro bwose bwa stade Ngoma ahari ko habera ivyo birori abakozi b'ishyirahamwe Croix Rouge nibo bafasha mu bikorwa byo kwirinda ikiza ca corona mu gukaraba intoke. Abo bakozi ba Croix Rouge bakaba basaba kandi ko hagati y'abantu babiri hasigwa akanya mu bibanza bari bateguriwe kwicaramwo ariko yamara bikaba bitashoboye gukurikizwa. Evariste Ndayishimiye akaba yavuye arahira imbere ya sentare yubarizwa shingiro n'abanyagihugu igihe cy'isa 6:20 ukuboko kw'iburyo kudugije ukw'ibubamfu nako gufashe amabendera y'igihugu n'iby'ubumwe bw'abarundi. Inyuma yaho yaciye ashikirizwa ibimenyetso biranga igihugu mu kwerekana ko umukuru w'igihugu mushasha hejeje kwimikwa. Ibikoho bya muzinga byaciye birasa incuro zishika kuri 21. Mwomenya ko mu gisabisho ciwe imbere yuko umukuru w'igihugu mushasha yimikwa, umwepiskopi w'intara ya Gitega Musenyeri Simoni Ntamwana yasavye ugiye gusubirira Petero Nkurunziza gutahukana abahunze igihugu kugira baze nabo guterera mu vyo bashoboye mu kugwanya inzara n'ubukene buri mu gihugu, adasize inyuma kunagura imigenderanire n'ayandi makungu ivyogirira akamaro abarundi. Arakoze Bertrand Ngendakuriyo. None Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu mushasha ninde? Yamaziki ivyamuranze na Thierry Bigirindavyi. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye yimitswe no munsi afise imyaka 52 y'amavuka. Yaramaze imyaka yaba 4 ari waramutse umugambwe CNDD-FDD duri ku butegetsi. Kuva towe ku umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe akaba ariho yaciye asezererwa mu gisirikare ari ku ipete rya General Major. Muri leta yarashinzwe amabanga atari make. Kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2016 yari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya politike. Nayo kuva mu mwaka wa 2006 gushika mu mwaka wa 2007 yabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Kuva mu mwaka wa 2009 gushika mu mwaka wa 2014 Evariste Ndayishimiye yari arongoye urwego nshingwa ntwaro rw'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge. Kuva mu mwaka wa 2014 gushika mu mwaka wa 2015 yari arongoye ishirahamwe Sobujeya. No mu gisirikare Evariste Ndayishimiye yagiye arashingwa amabanga atari make. Kuva mu mwaka wa 2003 aho imigwi yahora igwana yinjijwe mu gisirikare, Evariste Ndayishimiye yagiye mu mugwi wari uhurikiyemo impande zose wari ujejwe guhagarika intambara. Kuva mu mwaka wa 2004 yaciye aba umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ajejwe isata c'ibikoresho vya gisirikare. Igihe umuhari CNDD-FDD wari ukiri mw'ishamba, Evariste Ndayishimiye yaragiye arashingwa amabanga atari make. Yararongoye ibirindiro vy'abo bagwanyi mu mihingo itandukanye y'igihugu. Kuva mu mwaka wa 1997 gushika mu mwaka wa 2000 yari cegera c'umuvugizi w'urwego rukuru rw'abagwanyi ba CNDD-FDD. Nayo kuva mu mwaka wa 2003 gushika mu 2004 yararongoye urwego rukuru rwa politike rwa CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye akaba nawe yararongoye intumwa z'umuhari CNDD-FDD zagiraniye ibiganiro na leta mfata kibanza. Ibiganiro vyahavuye bishika ku masezerano yo guhagarika intambara yabaye kuwa 16 Munyonyo umwaka wa 2003. Umukuru w'igihugu wa Republika y'u Burundi agira 9 Evariste Ndayishimiye yavukiye ku musozi Musama zone Kabanga muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega. Akaba ari mwene Mikaheli Gahungu na Renata Kasa. Yavutse mu mwaka wa 1968. Amashuri mato mato yayize mu ishuri rito rya Kibimba kuva mu mwaka wa 1976 gushika mu mwaka wa 1984. Yaciye abandaniriza amashuri yisumbuye kuri Ateneye Bujumbura mu mwaka wa 1984 gushika mu mwaka wa 1990. Kuva muri uwo mwaka wa 1990 gushika 1991 Evariste Ndayishimiye yaciye aje kurangiriza amashuri yisumbuye ku ishuri rikuru ry'Imuramvya aho yaronkeye impamyabushobozi y'amashuri yisumbuye itanga uruhusha rwo kubandanya muri kaminuza y'u Burundi. Kuva mu mwaka wa 1991 gushika mu mwaka wa 1995 yari muri kaminuza y'u Burundi aho yakuye impamyabushobozi y'imyaka 2 ya mbere ya kaminuza mu gisata c'amategeko. Muri uwo mwaka wa 1995 yahavuye ahunga inyuma yo gushika ku icumu ku bwicanyi bwakorewe abanyeshuri bo mu bwoko bw'abahutu muri kaminuza y'u Burundi. Ico gihe niho yaciye yinjira mu muhari wagwanye ubutegetsi bw'ico gihe witwaje ibigwanisho CNDD wari urongowe na Leonardo Nyangoma. Kuva mu mwaka wa 2012 gushika mu mwaka wa 2014 Evariste Ndayishimiye havuye abandanya amashure yiwe muri kaminuza ya Sagesse d'Afrique ahavana impamyabushobozi ya lisanse mu gisata c'amategeko. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yubakanye n'umupfasoni Angeline Ndayubaha bakaba bafitaniye abana 6, abakobwa 4 n'abahungu 2.
Arakoze Thierry Bigirindavyi. Iyi mikwa rya Evariste Ndayishimiye ribaye mu bihe bidasanzwe ufatiye kukiza COVID-19 canke ibirego ku vyaha bidasanzwe harimo ivyaha vy'agahomerabunwa. Intwaro ya General Evariste Ndayishimiye isa n'itazomworohera na gato. Frank Kaze. Evariste Ndayishimiye atangiye gutwara mu kibazo giteye impari kuko irahira ryiwe riciye kubiri n'imigenzo y'ikirundi ahata mwami yimikwa igihugu kigandaye. Evariste Ndayishimiye we yarahiye kandi Petero Nkurunziza asubiriye yitavye Imana mu ndwi iheze atarashingurwa. Ariko igishobora kumugora kurusha nikiza COVID-19 giheruka kwirahira Nkurunziza. Na uyobeye ko Evariste Ndayishimiye yafashanya na nyakwigendera guhakana ico kiza bavuga ko Imana yakingiye abarundi kubera urukundo ntangeri bafitiye. Ariko kuri kwico kiza kuriko kuribonekeza uhereye ku rufu rwa Nkurunziza na cane cane ku kamo k'abaganga n'abaforoma mu gihugu cose bavuga ko barengewe. Abahonera akaba ari abanyagihugu basanzwe bapfa injojo ku musi bazira ingendo y'abategetsi yo guhakana ico kiza. Ibihe vy'irahira rya Ndayishimiye birangwa n'iyemezwa ry'ivyavuye mu matora yaranzwe n'ubusuma na sentare ijejwe yubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro. Ivyo vyavuye mu matora iyo sentare ikaba yari yabihawe n'umugwi ujejwe amatora seni bizwi ko uri mu kwaha k'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ari nawo Evariste Ndayishimiye akomokamwo, bigatuma abatari bake bibaza ingene azotwara kandi atatowe mu mategeko. Ikindi kibazo kijanye nuko azoshobora guhindura isura ijanye n'ivyaha vy'ububisha harimwo n'ubwicanyi bw'agahomerabunwa na sentare mpuzamakungu CPI iriko irakorera ko amatohoza. Kiretse yatsi bigwanisho umugwi w'inkorabara w'imbonerakure akanawaka ububasha wihaye burutu bw'abajeje umutekano n'intwaro. Ubwo bwicanyi bwatumye abantu baba igice c'umuriyoni harimwo abatavuga rumwe na leta, abagwanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru bahunga, n'ubu bakaba bakiri mu buhungiro cane cane mu bihugu bibanyi. Uguhindura ibintu vyosaba kandi gukora ibiganiro bidakumira no kugarukana hamwe no kubahiriza amasezerano ya Arusha. Ivyo navyo umugambwe CNDD-FDD ukaba wamye uvyamirira kure kuva kera. Icanyuma ni ikumirwa ry'u Burundi mu makungu. Bikaba bijanye n'ibihano vyafashwe n'ibihugu biza kwisonga mu bifasha Burundi. Ivyo bikaba biri mu bituma nyamukuru Uburundi bushigwa mu kibanza ca mbere mu bihugu bikenye ku isi. Arakoze Frank Kaze. Kuba Petero Nkurunziza atakiriho ngo nibisigura ko igihugu kigiye guca gitekana mu vya politike. Uwo n'umwihwezo wa Sebastien Misago aserukira imbere y'amategeko ishiramwe ASAP, Association pour la Solidarité Patriotique, l'Autodéveloppement et Protection de l'Environnement mu rurimi rw'igifaransa. Sebastien Misago asigura ko ugiye gusubirira Nkurunziza mu mabanga y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ataca azohindura kugira Burundi bwongere bwizegwe na bose. Kubwiwe akabona ko ahubwo ibintu bishobora kunyuka mu gihugu. Tugiye kuraba rero ugiye kumusubirira nawe nyene yahora twara umugambwe ari ku butegetsi, nawe nyene amabi yakogwa ari ngaho niwe nuvuga nti yari umukuru w'izombonera kure zagire binabiriya. Tugiye kuraba dusanga ari systeme navuga nti yakora ibinabiriya mu mabi yagiye araba mu gihugu. Nukuvuga ko nubwo president Nkurunziza atakiriho systeme yoyo irabandanya. Bisigura iki? Bisigura ko nkajewe nk'umurundi akurikiranira hafi vya politike simbona yuko mu Burundi hagiye no vuga nti kuba amahoro, yuko umuntu agiye kuba mubiwe n'umutwiwe atankomanzi. Simbona yuko umuntu azovuga iryo ashatse, simbona yuko ibitangazamakuru rizokora mu bwigenge, simbona yuko ubusuma butandukanye bwahora buba bugiye guhagarara. Ahubwo ku bwacu tubona yuko ibintu bishobora kubandanya biba bibi kubera ko systeme n'ubundi irabandanya. Noneho ubu bagakora novuga nti bavuga bati dufise inzego zatowe n'abene gihugu nkuko babivuga bajya abajenero bamwe muzi ko barondegwa na sentare mpuzamakungu ku mabi bakoze.
ntibazomwemerera yuko aho ijambo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ntibazomwemerera yuko societe civile ifata ijambo ngo ihanure, ntibazomwemerera yuko itangazamakuru les media bavuga ibintu uko bitegerezwa kuba. Kuvyo twagiye turabona ku bari bahanganye ku rubuga rwa politike bavuga ati twaribwe, aha tuvuga umugambwe senere, tugafatira ku vya Eklezia Katolika, bakerekana utunenge dutandukanye tutari duke, twerekana ukuntu amatora navuga ntiyagenze nabi. Biraboneka yuko twifashishije kandi n'ibivugwa mu gihugu kuntu abatavuga rumwe batatoye CNDD-FDD bariko barahamwa, birukankwa ko batotezwa. Turabona yuko mu Burundi ibintu bishobora kubandanya biyangara. Muri make simbona yuko hari ikintu gishobora guhinduka naho Perezida Nkurunziza atakiriho. Kubwa Sebastien Misago ngo nta tandukaniro rero riri hagati y'umugambwe CNDD-FDD na Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu mushasha aje kubandanya ashira mu ngiro imigambi y'uwo mugambwe. N'ubu nyene tumukurikire. Hariho systeme y'umugambwe CNDD-FDD barafise ukuntu bitunganije bavuga ati tuzorongora igihugu ko. Iyo systeme ibi bikorwa vyayo nyene ni bitubona abantu bicwa bakanyuruzwa mu batavuga rumwe na leta, ni bitubona impunzi ziri mu mahanga zigorewe mu bihugu bitandukanye, ni bibona abantu batekewe n'ubwoba, utavuze ucanka udakoze ivyo bashima bakugira uko bishakiye. Hana hatubona ubukene buguma busongera isibe mu gihugu kandi igihugu kitategerezwa gukena, nayama bitubona koregwa mu gihugu ahanini ibikorwa vya systeme n'ivyo. Kuba rero haje wundi navuga nti aje kuramutswa igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ariko je ngaruka kuko aje abo mukuru w'igihugu asubirira mugenzi we bari mwishaka rimwe bari mu mugambwe umwe. Kandi uyu aje yahora atwara uyu mugambwe nyene uri ku butegetsi, bisigura yuko politike zose za systeme y'umugambwe uri ku butegetsi yabazizi, nta cakogwa atazi. No kuvuga iki, izi ngorane zose zo kuvana vuga nti kuva mu mwaka wa 2015 ntarinze kuja imbere yaho yababizi. Ari uwimbonera kure yari yugwara yishe canke yatoteje yanyurujwe, no kuvuga iki yababizi kandi ntaho twigera tubona hari abantu bahanywe mu mugambwe kubera bakoze amakosa ya nayo gutoteza bene wabo. Rero naho aje ari umuperezida mushasha mugabo atakintu kinini aje guhindura mu gihugu. Evariste Ndayishimiye yogira ico akoze kugira abarundi bahunze batahuke mu gihugu cabo, abarundi bo mutera intege bakamuha amahigwe kugira afate neza igihugu gifata inzira nziza. Vyashikirijwe na Pierre Buyoya yahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi, aho yavuniye akagoho umukuru w'igihugu mushasha ko yokuri cigwa mu vyabaye muri kahise. Ndayishimiye était un des chefs négociateurs. Ndayishimiye yari umwe mu bahuza, ndibaza ko benshi bamwibuka ko yari umuntu yugurukiye bose kandi ko yagize uruhara rudasanzwe mu mibonano iriko irategura amasezerano. Ico nifuza nuko umukuru w'igihugu mushasha yokuri cigwa mu vyabaye muri kahise kubera guhera mu 2015 uguhuza mu gihugu vyafashe iyindi nzira. Ico nifuza nuko yokora uko ashoboye mu guhuza abarundi. Ica kabiri nifuza ni iyindi ntwaro ya politike kugira abahunze igihugu bashobore gutahuka ha mu Burundi usubire mu nzira nziza. Noheraheza mvuga ko icifuzo canje nuko hoba imigenderanire ikomeye mu karere no mu mahanga, kuko Burundi burakeneye gusubiza hamwe n'amakungu kugira butere imbere. Ariko murazi neza ko mutazigera mubura ku isi yose igihugu kitagira utunenge. Hejuru y'utwo tunenge twose umuntu niyo kwibagira ibikenewe. Ico nibaza iyo habahinduka nk'iryo nuko twoha amahigwe uyu mushasha turonse, ni kuvuga tukagerageza kumutera intege kugira igihugu gifata inzira nziza. Le bénéfice du doute, c'est-à-dire essayer de l'encourager à aller dans le bon chemin. Hakurya y'u Burundi naho umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yifatanije n'abandi bakuru b'ibihugu vya Afrika mu nama idasanzwe hamwe n'igihugu c'u Bushinwa. Muri iyo nama bakaba bari bigira hamwe icokorwa mu guhangana n'ikiza ca coronavirus. Iyi nama ikaba yabaye kuri uyu wa gatatu ku buhinga ngurukana bumenyi bwa video conference. It's a pleasure
to participate in the extraordinary China-Africa Summit. Byari bikenewe ko twitaba iyi nama idasanzwe yo gushira hamwe hagati y'igihugu c'Ubushinwa hamwe na Afrika mu kurwanya icorezo ca COVID-19. Inguvu ziri hagati mu gufatana mu nda kw'ibihugu vya Afrika hamwe n'Ubushinwa ziraboneka. Ugufatana mu nda vyarabonetse cyane muri ibi bihe bitoroshe. Vyongeye kutwereka inyishu ziboneka z'iryo huriro ry'Abanyafrika hamwe n'Ubushinwa. Zoba turiko turahimbaza imyaka 20 mu Misiri imbere muri uyu mwaka. Leta y'Ubushinwa hamwe n'urwego rw'abikorera ivyabo mu Bushinwa batanze ibikoresho bidasanzwe bikoreshwa mu gupima hamwe n'ibikoresho bikoreshwa mu kuvura iyo ndwara muri Afrika mu gihe byari bikenewe cyane. Ivyo bikoresho vyakijije amagara y'abantu eka n'ubu biracabakiza. Munyemerere kandi nshimira inama y'umuryango wa Afrika hamwe na leta ya Ethiopia ku ruhara bagize kuri uyu mugabane wa Afrika yose. Turashimira kandi ku mfashanyo y'amahera imiliyaridi 2 z'amahera y'amadolari y'Abanyamerika Ubushinwa buherutse gutanga kugira haranduranwe n'imizi ikiza ca COVID-19 hamwe n'ubufasha bwabo mu gukorana n'ibihugu 20 bitunze ku isi kugira horoherezwe ibihugu vyo muri Afrika bifitiye amadeni Ubushinwa bibandanye koroherezwa. As well as its support for the G20 debt initiative. Imbere yo gusozera no makuru naho iminsi amajana 241 irarumanye bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza ku munsi wa gatanu igengezo rya gatanu ruheshi sentare isubiramo imanza ya Ntangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto ku wa 30 uwo mwaka bacira umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Ejidare Rimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Aha ni naho amakuru twabateguriye agarukiye tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye tunabibutsa ko mushobora kuyakurikira ku buhinga ngurukana bumenyi ku rubuga rwa YouTube na Facebook naho ubutaha.